Imana yacu ibikunze n'agasaga 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 tubonera kubonana Imana yacu ibikunze n'agasaga 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 tuzongera kubonana Imana yacu ibikunze n'agasaga 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 tuzongera kubonana Imana yacu ibikunze n'agasaga 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 tuzongera kubonana Imana yacu ibikunze n'agasaga 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 tuzongera kubonana Imana yacu ibikunze n'agasaga 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 tuzongera kubonana Imana turasubiriye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV tubipfuriza amahoro y'Uwiteka uhoraho Mana yo mushobora byose abane na mwebwe mwese. Ukaba utaraba umunywanyi wacu curaba munsi y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe uca uhakora haca haza agakengeri nako uca ugakorako uhejeje kugakorako uca ubona handitse tute canke all nahone uhakoreko kugira uzoje urashikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Kumaze kuba umunywanyi wacu nawe yoca araba ahanditse gem canke like akahakorako ahejeje aca afyonda aho handitse partage canke share hama aca arungikira abagenzi biwe kugira nabone ntibazoje baracikwa n'ibiganiro byacu twama dushikiriza ku Nkerebutsi TV. Uyu munsi igenekerezo rya 23 ruheshi umwaka wa 2024 Inkerebutsi TV yagendeye ahariko harabera igikorane kidasanzwe categuwe n'ugwaruka
rwo mw'ishengero rya Pantekote mu karere k'ivugabutumwa ka Mabayi. Urwo rwaruka rero rukaba ruhurikiye mw'ico bise groupe biblique. Intumbero y'ico gikorane muja kuyishikirizwa na Pasitori Yeremiya Uwizeyimana mu kiganiro twagiranye, aho twatanguye tumusaba ko yotwidondora no kutubwira intumbero y'ico gikorane. Tubasabe rero mumutege amatwi. Jewe ndi Pasiteri Uwizeyimana Yeremiya, nkaba nsanzwe ndi umupasitori wo mw'ishengero rya Pantekote rya Rusagara, ndi umurongozi w'akarere k'ivugabutumwa Centre Mabayi. Abamubona ni abakozi b'Imana dusanzwe dukorana ibikorwa vy'Imana. Nk'uko mwabibonye, twari dufise igikorane c'inyigisho z'urwaruka, kuko murabona yuko abanyeshuri buca baja mu biruhuko, kandi aha dusanzwe dukorera igikorwa c'Imana mwabonye ko hasanzwe hariho amashuri. Twari dufise rero igikorane c'imisi 3, twagihereye ku munsi wa gatanu itariki 21 z'uku kwezi, tugishikiza uno munsi. Nk'uko dusanzwe tubikora iyo umwaka uheze abanyeshuri bagomba kuja mu biruhuko, turabakoranya tukabigisha ijambo ry'Imana kugira ngo bige kubaha Imana. Niyo ntumbero rero mwabonye twari dukoraniye hano, hariho urwaruka rwinshi. Aha kuri aya mashuri higa abanyeshuri baza bavuye mu mihingo itandukanye, ariko bakahurira n'abandi banyeshuri biga bava ngaha hafi. Iyo rero umwaka w'ishuri uheze, turategura igikorane c'ijambo ry'Imana. Twaratumye muri ayo mashuri abaza kuduserukira, abo twita abankadrere, bakigisha ijambo ry'Imana burindwi kuri ayo mashuri. Mugabo rero iyo bagomba gusozera umwaka nk'uko mwabonye ko bariko barasezerana, tuza dutegura bakaza hano ku rusengero, tukabatumirira n'abashitsi bavuye ahandi bakaza kubagaburira ijambo ry'Imana. Nk'ubu rero twari dufise abandi b'urwaruka bari baje bavuye ku Rusagara nk'uko mwabibonye, nico gituma habayeho gusezerana. Hariho abaca bagenda kwiga mu yandi mashuri n'ababandanya biga hanyene, iyo umwaka uheze rero twama dutegura bagasezerana. Twagumye tumva bavuga centre Mabayi, mbega mwodutandukaniriza ico bita centre, ishure? Murakoze cane. Urugwaruka rw'abanyeshuri bakunda gukoresha ururimi rw'igifaransa. Centre murumva yuko n'ahantu haba ari hagati na hagati. Aha muri aya mashengero ya Pantekote yo muri aka karere, hariho aho twagize hagati, ni ukuvuga yuko andi mashengero hirya no hino agaca akukira ngaha. Mw'ishengero ryacu tukita akarere k'ivugabutumwa. Aha rero niho hari icicaro, nico gituma bagumye bavuga Centre Mabayi. Urwaruka rwinshi rurakunze guhendwa. Muriko muraba muri iki gihe tugezemo ca none, vy'amajambere vy'ibiki, hari akajambo mushobora kubwira urwaruka canke mushobora gutekera rurya rwaruka twabonye mwariko murasezera? Murakoze cane. Nk'uko mwagiye murabikurikira mu ijambo ry'Imana, Imana yabwiye Mose ngo ntuze wibagire gukoranya abantu, ngo nanjye mbacurire amajambo y'Imana. Ivyo turabisoma mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 4 ku murongo wa 10. Natwe twisunze ijambo ry'Imana nuko Imana yamivugana n'abakozi bayo, twama dukoranya imigwi tukayigisha gukura kubaha Imana. None rero urwaruka rwose rwari hano, tumaze iminsi turiko turagwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo bave mu ngeso mbi, kuko ijambo ry'Imana rirahindura umuntu. Amaze guhinduka akakira umwami wacu Yesu Kristo, akamwakira mu mutima nk'umwami n'umukiza wiwe, aho agenda hose aca avuga ijambo ry'Imana, kandi n'abandi bakamubona ko afise ingeso nziza kuko aba yarahindutse. Muri ino minsi rero usanga hari ingeso zitandukanye, urwaruka rugakorwa n'ibitagira ikimazi, ukaza usanga mbere bamwe barata amashuri, abandi bakaja mu bitagira ikimazi, bakaja mu ngeso zitari nziza. Ijambo ry'Imana tumaze iminsi tubigisha ryarabahinduye, nk'uko mwabibonye baraciye bugufi barakera Yesu, abakozi b'Imana barabasengera, ubu bavuye hano bafise umunezero, mbere bagiye no kwigisha abandi kugira ngo nabo bahinduke. Mu majambo twumvise ko ku mashuri hari ico bita groupe biblique.
mbega mu byo twumvise tuzi ko ari groupe publique zibiri gusa mu mashuri yose ari ngaha muri komine ya Mabayi, mutegekanya gukora iki kugira n'ayandi mashuri ashobore kuronka izi groupe publique mwene izi nyene z'aba banyeshuri twaje tubona ngaha? Murakoze cyane. Aba mwabonye izi groupe publique zibiri ni za mashuri nyene yegereye ngaha, ariko twifuza yuko ahantu hose hari amashuri twugururayo amagroupe publique kugira ngo babwirwe ijambo ry'Imana bakure bubaha Imana. Ico rero ni igikorwa gishishikara kandi gishishikara kugikorana n'abakozi b'Imana nk'uko mubibona, kandi kizoshishikara kugenda neza giterekeje imbere. Si bwa mbere muvugiye kuri Nkerebutsi TV, twakwa ngaha muri ko murubaka ishengero, mbega ishengero riba ryaruzuye ibikorwa mu bigejeje? Murakoze cyane. Ego hariho bamwe bamenyereye yuko tuza tugira ibikorane byo gutangisha abantu amafaranga, ariko aho mwaheruka ngaha mwarabyiboneye, twari dufise igikorane cyo kwitanga kugira ngo umuntu wese atange icyo afise, dushishikare inyubako y'urusengero. Ibikorwa by'Imana biriko biragenda neza kuko mwabyiboneye, urusengero ruko ruraduga, mu minsi itari myinshi tuzogeza aho turusakarira. Ubu rero twari dufise igikorane cyo kugabura ijambo ry'Imana mu rwaruka kugira ngo abantu bakure biga kubaha Imana. Igikorwa rero kiracashishikara nk'uko mubibona, umuntu wese nk'uko twamuteye akamo yoshishikara gukora. Twabwiye n'urugwaruka ko rutegerezwa kwitanga, umuntu wese icyo azoba ashoboye kugira ngo tuzose kugira igikorane nk'iki, urusengero nk'uko mubibona rwaruzuye. Nk'umukozi w'Imana hari akajambo mushikiriza badukurikirana ku Nkerebutsi TV? Murakoze cyane. Twagomba dutera akamo abari hafi n'abari kure ko bakwiye kwakira Yesu mu bugingo bwabo. Kugira rero ngo umuntu yakire Yesu mu bugingo bwiwe, nuko abanza kumva ijambo ry'Imana. Yumvise ijambo ry'Imana akizera ko ari iry'ukuri, hama akegera abakozi b'Imana bakamufasha mu byo adatahura kugira ngo yige kubaha Imana. Abakozi b'Imana nk'uko mubona dukorana, nta kindi Imana yabahamagariye, bahevye ibyabo bama ku rusengero kugira ngo bigishe abantu bose ijambo ry'Imana, bige kwitondera Imana, ijambo ry'Imana no kwitondera ibyagezwe by'Imana kugira ngo bashishikare gukura no kubaho bubaha Imana. Nagomba no kubwira abantu bose abari hafi n'abari kure bige kubaha Imana, kuko iyi si turimwo tuzoyivamo. Nk'uko mubibona, abantu barakura bagasaza bagapfa, abandi bakavuka, ariko nk'uko mwabyumvise mu ijambo ry'Imana, Yesu ashishikara gusemerera biciye mu ijambo ry'Imana kwagira zivuba gutora ishengero. Abantu bose bamwizeye Yesu agomba kuza kubatora, umuntu wese ahabwe ingero ikwiranye n'ibyo yakoze. Umuntu rero aba yakora ibikorwa byiza byo kugororoka, azoronka ingero nziza kandi azobana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko abantu bakengera ijambo ry'Imana bakanka kumvira Imana, bazoronka ingero mbi kuko bazoba muri Gehinomu, babane na Satani ibihe bidashira. Nagomba no gutera akamo umuntu wese anyumviriza yakira ijambo ry'Imana, yakira umwami Yesu kugira ngo azobe muri ibyo byiza byo mu ijuru. Imana ibahezagira. Amen, amen. Imana ibahezagira namwe, reka tubakengurukire cyane kuri aka kanya mushoboye kuturonsa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turabipfurije n'akagaruka, mushishikare kandi kwifatanya natwe. Imana ibahe kugikanza cyiza muri byose. Murakoze. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, tunabamenyesha ko tuzobashikiriza ukuntu inyigisho z'uwo munsi ugira gatatu w'ico gikorane zagenze. Tuzozibashikiriza rero nk'uko zatanzwe. Turabasezeye, ahasigaye naho gutaha. Bye bye. iminsi yose kugeza Yesu Kristo agarutse.